hariho abantu uvuze ngo banganye imishahara kandi bose arakoze ba leta umuduza nk'amajana 3%. Bariko bagira greve ngo tunganisha imishahara ubwo busumbane ntitubwemera. Baca bagira ibindi. Mugabo se nta numwe ariko arigisha bati nta makori nta matagisi none muzodoheba yo bukura nta numwe ariko arabivuga. Numperuka kubibwira abajya baserukira amasendika. None mushaka amahera yahe? Nimwabakera mwaronka budgeteri uno munsi nta ihari twaracutse. None gani kuki ducuka dukuza ntitwemere gucuka. Dushaka bashire kwipiripiri kwibere. Abavyeyi ngaho mubona muri abandi bantu umwana yase gucuka baca bashira kwipiripiri naharira nta nikigogwe mugira. None natwe turi abantu bakuze abantu twishoboye two kwihaye mugabo kubera duguba dushaka guhabwa maze iminsi numva abantu bavuga ngo inyigisho mu mashure ngo nivo ngo igumigabanuka ngo inyigisho mu mashure. Hariho ibintu ndamaze kubona abantu bidoga bafise ibibazo bashaka uwo batakumwikomo ntibigira bitakumwikomo. Uno munsi narabonye ko mashure ni inyigisho ni formation, c'est pas éducation. Sigaye ntangura kwimvira mbega ni ministère de l'éducation cyangwa ni ministère de la formation. Education abana ubonye igene umwana yigenza mwibarabara mu bandi urashobora kubona umuvyeyi wewe ingena ameze. Hariho igihugu ntavuze iyo umwana kwishuri yananiranye bahana umuvyeyi. Umwana kumenya kumuzigama mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose ni ikintu cyambere gikomeye. Ubwenge burya inyigisho zo mu ishuri zizi nyuma nico gituma bigisha bo kumva ko arabarezi kuko umwana kuva tanguye ishure amara mu minwe y'umwigisha amasaha menshi imyaka myinshi. Namwe nimwiyumvire ho ku bavyeyi bize ni ingorane zikomeye. Umwigisha niwe aba akwiye ku muvyeyi wiwe. None umwigisha bahanye umwana muvyaye avuga ngo wewe ngumpanira umwana ngo niwe wamuvyaye. Nukuva ntaramenya akamaro kumwigisha. Uravye neza twebwe abavyeyi abize bobo bakora ahantu uva muhira mu gatondo umwana ukamusigarana umuyaya n'umuboyi. Uwo muyaya n'umuboyi ntuzi yo barerewe. Ibijambo bavuga utari huri biteye isoni. Uzoza uva umwana ariko avuze ikijambo ukayirondera iyo gikuye yarose indero y'umuyaya n'umuboyi. Hanyuma agiye kwishure mwigisha wamwankiye yuko amuha indero. Uvuga ngo munyigishirize gusa nta kindi gutumye ntumurere. Uwo mwana amaze guheza amashuri azova mwiki. Tumve rero ko tugarukira indero. Naratomboye mushikiranganje w'indero duheruka kugira inama tuvugana n'abandi bantu banonosoye ibijanye n'inyigisho mu mashure mu bindi bihugu b'abarundi. Ivyo byose twabiboneye hamwe turavuga tuti indero yogaruka gute. Ejo rero mukabona mushikiranganje ariko aragira ibintu vyiza ari muri consultation ya bose namwebwe mukwiye kuza muramuterera muti hokogwa iki. Hariho abantu bapfana ngo école fondamentale. École fondamentale si yombi ahubwo ingene ivyigwa bitangwa programme kuko abantu baguma barondera ikintu bapfana. Iki kintu cyatumye ndavyiga cyane kuko jebo ikintu cyose mbaza nti kubera iki ko turi kumwe kandi dusubire tukivuge. Hariho imyaka uyishitsemwo usanga umenga warabaye ikihebe. Iyi myaka y'abana kuva ku mwaka wa avuka gushika ku myaka 18 mumenye ko ari imyaka yo kurera umwana kugira ngo akanure ani yashika mu bigero ku myaka inyuma y'imyaka 18 kuko imbere y'imyaka 18 ni umwana w'igifata mbeba w'ikitazi. Shakura uramugurira ikirato agiye kwishura akazana kimwe ikindi yagitaye ati papa azogurira ikindi ntazi ko yahombeje papa.
aragenda mu kabati akamenikira ibirahuri ntamenya ko yahombeje papa. Ari mu myaka y'igifatambeba y'ikitazi, tangura umurerere hajya kuba akashika mu myaka 18 gushika ku 50 naho ni imyaka wenyene yo kwironderera, imyaka yo kwironderera. Utamwigishije rero hakiri kare kugira yironderere bizomugora. Hanyuma rero ingorane ziba arenganya imyaka 50. Imyaka 50 akaramuka iyo myaka yamaze kuva ku 18 gushika ku 50 ataratora, yari yararondeye ntagire icanoba. Ingorane agira ashitse ku myaka rero 50 acatangwa kwicuza, yicuza ivyo atakoze, kuko ushikanye imyaka 50 ukaba utakoze ivyo rero byose uguma wicuza, uricuza. Hanyuma rero ushikanye imyaka 60 ntaco bucera. Nico gituma mbwira abarundi ijya myaka 10 twahomvye kuva mu 1993 gushika mu 2005. Abantu dufise twari tugeze mu myaka 18 mu 1993 bamenye ko twahomvye imyaka 10. Iyo myaka 10 kugira tuyisubire kuyironka dukora ibikorwa byinshi cyane gose. None ninda rigira inama avuga ati ngira nkore ku buryo nshobora guhuza mu 2005 no mu 1993, kubera tirondereye acarondera hanyonora kuko azi yuko hari uwundi abimuha. Nico gituma muzobona abantu bari muri imyaka yacu bakunda kwidodomba kuko bafise uwo batakumwikomo. Je navuze ni kubera iki abiza aribo bidodomba kurusha abatize. Ico kintu muraciga, genda murabe. Abize nibo bidodomba kurusha abatize. Kubera iki? Uwize wewe yizazi yuko bazomuha, hanyuma none akwije ya myaka atawuramuha, arafise rero uwatakumwikomo. Nico gituma yidodomba ni nk'ugukoma induru. Ariko wa wundi wewe azi ko azorya yirondereye kuva mu bwana bwiwe, iyo abuze nta wafise atakumwikomo, ucibona yizigitirira ku bikorwa. Niho mubona abantu benshi mu bikorera ivyabo bariko baraduga kurusha abantu bize. Muze murabe imyidogo myinshi iri Bujumbura. Bane ba mama, abantu benshi bamanutse Bujumbura bakurikiye budget de l'État. Mubimenye bamanutse bakurikiye budget de l'État. Nimwiyumvire, jewe ndatowe kuba umushinga amateka. Ntowe mvuye muri komine ya Gisagara hariya hirya yo mu Cankuzo, ngacamanukana umugore n'abana kubi Bujumbura. Manda igacihera imyaka 5 iheze, nari natanguye n'ishantiye yo kubaka i Bujumbura. None manda iramperanye, baciye batora uwundi nawe aciye amanukana n'umugore w'abana. Wa wundi nawe yicaye ngaha ntagira na kimwe akora, nawe yamanutse. Manda iheze n'ameza n'imyaka 5 iraheze. Yatubwiye ngo ameza 6. Tweho ama transition yabayangana iki mwibaza? Nta bantu hajya muri ajya ama transition waza bumva banomye ministre hahera ameza 3 akabavuyeho mugara amanutse n'umugore n'abana bose baramanutse. Ivyo byarabaye. Manda iraheze, uwundi araje ni muharure kuva mu 1993 abamaze kuva hari yabaje baba bakuru bagaca basubiza inyuma, bagaca baheza manda mugaba bagaca baguma bagomye ngaha. Uno munsi abo bose wo bakwiza amajahe bose avuga bati utegerezwa kumpa. Imvuze renge n'abantu bamanutse Bujumbura, manda iheze nyongera manda bayikwimye, hagacaba nk'umudeje mugenza ngo yangoreka ndamugirira ga sociale ndamuhengekereze hajya agaca jaho. Uwundi mudeje yaza nanje ntegerezwa gushira habi wanje novaho ngahatawe mpaye agamara igihe agaca genda. Uwundi mudeje aje uko nyene nta kori riko riraduga biruko. Hanyuma bacu batangura bati duhembwa ubusa twongere. Aho baragira bati ndeka nkujane muri paritatique ho bahemba meshi. Hahandi naho hacaruzura gushikaho baryana umutahe n'inyungu. Ama societe paritatique yose acaratembaga. Yahora azana na dukeye mu gihe ca leta nta tukiza.
biragenda uko Perezida Domitiano naho wavuze nawe wasetse dukwegeye baragira greve ugacubongera abagaga urabongeye bamwarimu bati aha yabagaga gusa natwe ubunyene oti akira namwe murabaha rero dusanga hariho abantu uvuze ngo banganye imishahara kandi bose arakoze ba leta umuduza nk'amajana 3 kwijana bariko bagira greve ngo tunganisha imishahara ubwo busumbane ntitubwemera bati bagire ibindi mugabo se nta numwe ariko arigisha bati nta makori nta matagisi none muzodoheba yo bukura nta numwe ariko arabivuga n'umperuka kubibwira abajya baserukira amasendika none mushaka amahera yahe nimwabakera mwaronka budgeteri uno munsi nta ihari twaracutse none gani kuki ducuka dukuza nitwemere gucuka dushaka bashire kwipiripiri kwibere abavyeyi ngaho mubona muri abandi bantu umwana yase gucuka baca bashira kwipiripiri naharira nta nikigogwe mugira none natwe turi abantu bakuze abantu twishoboye two kwihaye mugabo kubera duguba dushaka guhabwa nitwigera tumenya nivyo turya iyo biva kandi twara abantu duciye ubwenge ubu rero tuve hasi dukore dutegerezwa gukora kugira ngo dushobore kuduza igihugu uno munsi rero je novuga nti iki kiyago cari gishimikiye cyane comment exercer l'autorité de l'État kuba indongozi ni kimwe kuba umubwiriza ni kimwe comment exercer cette autorité de l'État kuko leta yaragutumye we nturi leta none kwabo bene gihugu baguhaye ubwo butegetsi uriko ubukoresha gute urihatira gukora vya vyiza erega buryo ubakoreye ha mugacu vuga uti jeyo karabaye ndigiriye ndabihevye bati kubera iki ndavye ingene ndiko ndabakorera nkaraba umushahara mfise biragoye bacavuga bati none habuze iki ntimutanga amakori iyo mutanga amakori tuba tubona ibintu bimeze neza muga gusaba utazi iyo biva na makosa akomeye cyane rero muri iyo ntumbero kumenyera dukoresha ubutegetsi tuze turakoresha intahe z'abandi